reka bano abantu tubacanishemo kugira dushobore kuba control. Umuntu ugasanga araje muri labo agaformira ikinyoma akagifatira umwanya hamwe ico kinyoma akakigira ukuri. Mu kambi y'impunzi twaba sukuvuga ngo twahungutse ngo nuko intambara yari yaheze, nuko hari habaye iciswe intambara ya mbere yo muri Kongo. Ha abanyamurenge n'abantu bitwa abanyamasisi. Abanyamasisi ni namoko abiri atandukanye. Mugabo Mobutu ico gihe yarabarokonesa bazokugira yuko umututsi muri Kongo yatangiye kugeramirwa inyuma yuko abasifuye mu Rwanda bakoze genocide bace bahungira muri Kongo. Ni nkuko tunatubwe abarundi twama tuvuga tuti abavuye mu Burundi bateye kudeta bahungiye mu Rwanda, imipaka igaca yugagwa. Hari abantu benshi ngaha bahungiye mu Burundi bari bakoze genocide, Burundi burabahereza u Rwanda ati ngaho ivyo vyarabaye. Burundi amakambi yose uzogende uzosanga pancarte camp des réfugiés pour Congolais. Amamedia akemeza, abantu bakemeza yuko abantu bahunga muri Kongo ari abatutsi gusa. Mu gihe Burundi bwakira impunzi amoko yose y'abakongomani. Ugasanga umuntu akarakamisha ivyo kwita abantu abatutsi no kwita abantu abahutu ku nyungu ziwe. Ugasanga abandi bavuga bati aba n'abanyamurenge n'abanyamurenge. Mugasanga undi muntu yibere mu vyumuka vyiwe usanga afise amakontra hariya na hariya. Ugasanga nagiye mbona abashinga amateka bo ba Union Européenne bavuga ati gute Ubufaransa u Rwanda twabuhaye partenariat yo kuza turabugurira cobalt tubugurira inzahabu kandi atazo yimba. Ugasanga bo bakamisha ivyo, bakamisha amoko. Gira ati amoko ari mubwirizwa shingiro ni kugira abe equilibre ry'amakota. Ngo abantu ngo baburije imiduga ya polisi. Ega polisi ni ifisa amakamyo. Polisi ni ijejwe umutekano w'abene igihugu. Hari ibintu byinshi byageragejwe mu 2015 bagomba guteranya inzego z'umutekano kugira abakeneye inyungu zabo bazigereko. Basanga inzego z'umutekano ziri sude ntizihagaze ku macakubiri. Gute msiguriyo genocide yobe rikavuga n'umututsi ariko ari umututsi mugenzi we. Numva yuko ari kinyoma kiba cyambaye ubusa mu muri ko muragomba kugira propaganda nuko muraduza ibinyoma. Pene wacu muzohinduka ryari? Kuki mushaka yuko tubakira ku kinyoma kandi ukuri guhari tukubona ati ngukujya ukuri nuku? Mukabona neza yuko intambara ziriko ziraba ari vyunguka, ari abantu bari mu byashara. Mukemera neza yuko ihanga abantu babagira sacrifice, babasacrifier ubwoko, bukemera yuko bubasacrifier kubw'ivyunguka ukabibona neza kandi ni vyigwa bimaze gukorwa injuri igihumbi. Mugabo ukemera ukabinjije ukabikijuju ukavuga uti twebwe turageramiwe. Ndabara kumwice mbese bakunzi basimbije se bavumba. Uno munsi no musi dasanzwe. No munsi navuze ati reka subire tuyage ko nari maze imisi ntabaha update, ntabaha makuru nabivanye niba biriko biravugwa ahantu hariya. Rero ko no munsi dasanzwe rero nashaka tuyage navuga kuri sujet imwe, ni sujet wanashaka navuga yuko ari igezweho iri mu karere mwamurikana ku biganiro bitandukanye ndamasoma commentaire yana hariya. Niyo mpamvu no munsi sa n'ubuje kugira ico mvuze kuramwe mu commentaire wanashaka bagiye barashikiriza aho ubona yuko ari abantu kenshi bihaye intumbero kuza baracira abantu imanza. Wowe simbizi uri umunyamacakubiri uriki hama mugabo gatusanga la majorité y'abantu bavuga ivyo. Burya hari umugani w'ikirundi uvuga ngo uwikeka amabinga abayagwaye. Uwikeka amabinga abayagwaye. Burya kuri nosi ndamaze kubona neza yuko ukintu citwa ukuri buri muntu wese ariho ibinyoma abafise. Hari abantu kenshi usanga batunzwe no kudandaza ikinyoma. Usanga rero iyo umuntu atunzwe no kudandaza ikinyoma, iyo uriko uramwereka ukuri usanga yuko vyogora yuko umuhiko hari umuhinduko usanga yaramaze kuba intagondwa kuri ico kinyoma. Kandi abakeneye kucempoza abantu kandi azi neza yuko ari kinyoma. Jonga muri kano karere turimo kano karere ka Grand Lac
mwese murazi histoire, murazi neza yuko abafaransa hari abantu bamaze kurevolta n'amarevolution yamaze kuba hariya muri za Sahel, hariya muri Afrique de l'Ouest, aho hariho inyungu z'aba Européens, haje abarideri bagenda barazikanselinga, hama baca bavuga ati reka duhangane n'aba Occidentaux baba bakeneye ivyunguka muri ubwo burere. Rero baca usanga ivyunguka baronderayo hari ahandi hantu bavuga bati reka tuje gusatira hajya muri Grand Lac, reka tuje kuharondera ivyunguka. Buri gihe murabizi neza yuko no kugira Afrika ishobore gufatwa hakoze ikintu cyitwa bazize systeme ya diviser pour régner. Urumva bagize systeme ya diviser pour régner. Ugasanga hari abantu bavuga bati reka bano bantu tubacanishemo kugira dushobore kuba control. Ugasanga abantu baravanshije impamvu bariko barazikubwira nyene mvumenga izo mpamvu nizo. Hari abantu ashobora kukuzanira impamvu ariko arazikumvisha ukumva nyene izo mpamvu nizo, kandi ugasanga ni impamvu zihagaze ku kinyoma. Umuntu ugasanga araje muri labo agaformira ikinyoma akagifatira umwanya, hama ico kinyoma akakigira ukuri. Hari abantu haba urunturuntu, ubwo ni gutwaye urunturuntu. Umuntu ashobora kurema ikinyoma, ico kinyoma akakigira ukuri. Rero wowe uba ufise rero ukuri ko ugomvye kwerekana ico kintu ari kinyoma, akiyaranja akagukora ku buryo uboneka yuko wowe uri umwasi, uri umunyamacakubiri. Ivyo nivyo biriko biraba pour le moment. Umuntu ababwira ati nk'ibi surtout ibyo muri Congo, narababwiye yuko abantu bankurikiranye ikiganiro nigeze gukora, habije nakoze ku mukubito, habyo maze gukora kuri Channel TV cyangwa kuri Yagatech, narerekanye yuko hariho intambara zigeze kuba jewe ndi muri plaine, ndi muri Congo, ndi muri Zaire. Aha nyene bageze pour le moment, hajya narahasanzwe n'abanyarwanda n'igisirikare cy'u Rwanda 1996. hajya nyene bageze 96. Bisigura yuko ico gihe ko nari umwana kandi atama nk'ubu abazo dufate nk'ubu haize imyaka hafi 30 ans ivyo bibaye, hari muri 96, umva yari 29 ans, il y a 29 ans bibaye. Uzosanga dufate haba nk'inyuma y'indi hafi imyaka 40 ingahe, kubera ibyo byo birafisa aho biri. Intambara yagiye iraba mediatize, bashaka kubona uko bageze aha. Mugana nabwiye ko twebwe muri 96 twari mu nkambi y'impunzi, twahunze mu gihugu cyacu kubera mu Burundi nta mutekano wari uhari, twisanze mu nkambi y'impunzi. Kandi uko iyo nkambi aho mu kambi y'impunzi twaba, si ukuvuga ngo twahungutse ngo nuko intambara yari yaheze, nuko hari habaye ikiswe intambara ya mbere yo muri Congo. Iyi ntambara ihari yitwa intambara igira gatatu yo muri Congo, nicyo zina bariko barayiha. Umugabo rero giwundi umuntu yabaye mu ntambara ya mbere, kandi impamvu zatumye iyo ntambara ya mbere ibaho ni nazo mpamvu n'ubu nyene zituma niyo ntambara yindi kandi ibaho. Iyo rero umuntu agerageje kwerekana ati none source icyatumye icyaremye iyo ntambara, icyatumye iyo ntambara iba ni cyahe, usanga bavuga ati nabavuye mu Rwanda bahejeje kwica abatutsi baca bahungira muri Zaire, cyo gihitwa Zaire. Yego nuko vyagenze ko barahunze n'ibikoresho byabo. Mwanda abwire ko iyo ntambara bayitsinze. Ibiriko birabo no munsi nizere yuko no mu myaka iri imbere murabone vyabaye kuva hari ya ruguru bamanuka bitoye ko intambara bayitsinze. Bisigura yuko nico gihe mu 1996 intambara yari yatsinzwe. Mugabo murumva yuko icari cyabitumye nabari bahunze, bitoye ko bahunze bavuye mu Rwanda baca bahungira muri Congo, nabo baca batangura kwica abatutsi bo muri Congo. Umuganda bamenyeshe yuko
gushika muri iyo myaka nta mututsi yo muri Kongo yarageramiwe. Jewe ndi umuntu maze kucyana n'abanyamurenge benshi ko kandi hari abantu bitiranya hariho abanyamurenge n'abantu bitwa abanyamasisi. Abanyamasisi ni bajya abanyene mubona yuko bari imbere cyane kuri front bava muri Nord Kivu, akaba n'abanyamurenge bari nga mu misozi ya Zaitomboye aha mu Minembwe inepfo muri Sud Kivu. Ni namoko abiri atandukanye, kandi ahanini ico abo muri Sud Kivu ibyo bagwanira ntibisa na gato n'ibyo muri Nord Kivu, kubera abo muri Nord Kivu bobo urabona igihe cya genocide ba ni juste bashotse binjira ahanini baciye ari haruguru baturuka hariya hariya za Goma zande niho binjiriye. Mugabo rero muri Sud Kivu naho kenshi uri kurabikurikirana ibintu biba ni ibintu bya tribalisme, usanga bapfa matribuni kandi ibyo oyi kenshi usanga bariko barazira abo bandi bazabitiranye. Usanga nk'abo muri Sud bazira ivyo muri Nord, kacavuga bati ko hari abandi bantu batamenya kwihanganirana. Umunyamurenge wese wobaza, kubera abanyamurenge burya n'abantu ba mbere bagenda babwirana de generation en generation histoire yabo, arakubwira neza ati twebwe umuntu wa mbere yatanguye kuduproteja, kuko muri histoire yabo hari ukuntu ababirigi batigeze igihe bagira independance hariho ivyo bapfuye n'ababirigi. Il paraît que mu makuru bambwi nagerageje gutohoza igihe babirigi baza baje kubera abanyamurenge baba ahantu ku misozi hejuru, il paraît que babazibije amabuye ntibabasanga aho bari. Gutyo rero igihe cha colonisation ntiba mu moko batanze nabace babahanisha ko basimba kuko bazokome bajyana, ntibashira ubwoko bw'abanyamurenge mu gitigiri cy'amoko ari muri Kongo. Mugabo Mobutu ico gihe yarabarokonesa barabinuba, mugabo Mobutu ni umuntu wa mbere abaproteje. Urabaza umunyamurenge ari we wese ibi bintu byagiye kuba, ugerageje kubiraba neza ni ibintu novuga yuko byabaye mu myaka ya 90 niho hatangiye kuba ibintu mwene ibi, izi mvururu. Uko niko kuri, kuko ugerageje kubaza ibintu byose uzokumva bakubwira bazokubwira yuko umututsi muri Kongo yatangiye kugeramirwa inyuma yuko abapfuye mu Rwanda bakoze genocide bace bahungira muri Kongo. Kongo yabahaye ubuhungiro. Mumva yuko uko bigenda kose abanyekongo bazira ubuhungiro bahaye impunzi. Ni nkuko tunatubwe abarundi twama tuvuga tuti abavuye mu Burundi bateye kudeta bahungiye mu Rwanda, imipaka igaca yugagwa. Avuga ati ino mipaka ndi kubera ni mudu abo bantu ko turi abanyamahoro, tuvuga uti twebwe nta bihugu dutera ngo tujye kurondera abana ko tubanye neza ni mu baduye. Hari abantu benshi ngaha bahungiye mu Burundi bari bakoze genocide, Burundi burabahereza u Rwanda ati ngabo ibyo byarabaye. Mwebwe cyasanga no munsi hariho izindi nyungu udashobora kumenya izari zo, udashobora kumenya ibintu baba bari ko bararondera, ugasanga abantu bitwaza ibintu bidafashe, ugasanga bari ko arabibugwango, bari ko aradesinforma abantu. Ukabona umuntu akaja ngaho dernièrement no numvise audio aho y'abantu bashobora kubabuka bakavuga ngo abanyamurenge mu Burundi barabamaze. Eske bakeneye yaba abanyamurenge babamaze? Abanyamurenge turabana ngaha mu makarti aha, turabana neza. Hariho abarundi benshi batwaye abagore bakobwa b'abanyamurenge, ndazi n'aba nyamurenge batwaye abakobwa b'abarundi kazi baruzuye ngaha. Hari n'uwundi yari n'inshuti wanashaka yagiriye accident avuye mu Rugombo, umugabo wiwe ari umurundi. Abanyamurenge tubanye neza ngaha mu Burundi. Uzoshaka ku telefone umunyamurenge wese yabaye Burundi akubwira ati inyuma ya cyane nk'abahungiye muri Etats-Unis, hari umunyamurenge tuvugana avuga ati
igihugu ca mbere niyumvamo nko muhira ni mu Burundi, hagakurikira Amerika yo yampaye ahamba, hama ca gatatu niyo naje nuruka muri Kongo. Ijya ejo habaye gusaka, uno munsi urumva neza yuko hari abantu baba bafise integuro mbi ku gihugu, kandi ugasanga abo bantu baba bafise ibyo bategura, baba bafise ibyo bagamije, ibyo bagomba gukamisha, bagatangura kubibugwanko, kubiba amadivision, kuza ngaho ku mamedia bakabesha ngo abarundi ngo bafasha abanyamurenge. Ndababwiye yuko igihugu cy'u Burundi jewe nk'umuntu nagenda atembera mu makambi y'impunzi z'abakongomani ziri nga, ni kambi y'impunzi z'abakongomani. Ahantu honyine numvise ngo bavuga ngo ikambi ngo y'abatutsi bahunze muri Kongo, ivyo navyo mvise mu Rwanda. Ushaka? Ego ngomba meze ndiko ndakora gatosheri. Chandagwa peja. Ndiko ndakora Binubona ko ndiko ndakora vraiment. Niji bine ndabikora gute? Ni nka uri kuri destabiliza. Jana Vanessa. Mungare ko ba Brian. Merde. Mwana karamvuruga. Urumva? Ni mugare nga merde. Ugasanga abantu bariko baradesinforma abantu, bakadesinforma abantu. Mu Burundi amakambi yose uzogende uzosanga pancarte camp pour camp des réfugiés pour Congolais de Congolais mengo, bisigura yuko abari muri yo nkambi bose n'abanyekongo. Ahantu honyine numva bavuga ngo hahongiye hari impunzi z'abatutsi ni mu Rwanda. Uyu ntuzokumva ngo canke bariko baravuga ngo mu Buganda mvumengo abahunze n'abatutsi gusa. Kandi ivyo nivyo, iyo ni desinformation. Ugasanga n'ama media yo mu Burundi reka arashigikira ama media mwamwe atamutima agira, azi neza ukuri. Ugasanga ama media naye karafasha mu gutanga ukuri. Ama media akemeza abantu, bakemeza yuko abantu bahunga muri Kongo ari abatutsi gusa, mu gihe Burundi bwakira impunzi amoko yose y'abakongomani. Amoko yose. Kandi igihugu cya Kongo abo bafise iminu zenya amoko bavuga ati aba n'abanyamurenge, aba n'abanyamasisi, aba n'abashi, aba n'abafurero. Hariho ari umunyamurenge wavremuhuye nawe akubwira ati twebwe ivyo bintu byo kutwita abatutsi ntabyo dukeneye, twe turi abanyamurenge. Ugasanga umuntu akarakamisha ivyo kwita abana abatutsi no kwita abana abahutu ku nyungu ziwe. Ugasanga abandi bavuga bati aba n'abanyamurenge, n'abanyamurenge. Mugasanga undi muntu yibereye mu vyumuka vyiwe, usanga afise amakontra hariya na hariya. Ugasanga ndagiye mbona abashinga amateka bo ba Union Européenne bavuga ati gute Ubufaransa u Rwanda twabuhaye partenariat yo kuza turabugurira cobalt, tubugurira inzahabu kandi atazo yimba. Ugasanga bo bakamisha ivyo, bakamisha amoko. Vane mwaye karayira uzunguruke ugasanga bo bakamisha amoko. Ugasanga umuntu ariko arakamisha amoko kugira agere ku nyungu ziwe, mu gihe abandi mu Burundi namanda babwira ati amoko ari mu bwirizwa shingiro ni kugira abe equilibre ry'amakota, kubera tuzi kahise ingene vyagenze. Abarundi baricanye, bamwe baravuga ati mwebwe mwaratwishe, abandi ati mwebwe mwaratwishe, ati okay kugira tubane neza reka tugabura ubutegetsi, reka dusangire twese. Wewe namba wiyumva yuko uri umututsi poa, wiyumva ko uri umuhutu poa, ntangorane, mugabo reka tubane rero. Uko niko mu Burundi twibereyeho. Nta macakubira hari mu nzego zose. Ugende mu gipolisi usanga y'amoko yose, ugende mu gisoda usanga y'amoko yose. Duhuye n'ingorane duhura nazo twese.
muri kahise niho wasanga hari umuntu w'umunyarwanda yari yanyandikiye texte ndende, arambwira ati wewe ibyo uri kuravuga ntavyuzi. Ndamubwira ati nta ngorane, ati reka ndagusigurira ingene habayeho nyabwoko mu Rwanda. Arambwira ati twebwe hariya mu Rwanda nta mututsi yiga. Nanjye ndamubwira ati no mu Burundi ni the same, nta bahutu biga ku ntwaro mu bihe bya Micombero n'ababagaza. Byari bigoye kubona umuhutu yize nga, ati kugira umuro nk'umututsi yize yaje hanze y'igihugu. Ese vrai no nga nuko nyene abahutu biga ico gihe bagenda kwiga, bamwe biga za Kongo. Igihe yaba biga za Kongo no muri za Cameroon hose baragezeyo. Igihe Buyoya ashinga leta y'ubumwe, kugira abantu nk'abahutu bize byaciye kure, kugira wasanga benshi biga amashuri magufi indera bigisha ina u Bona mu Burundi gusa nuko atabiga nk'ibyo byo mu Rwanda byari ku makaranga muntu umenya directement n'umutu n'umututsi. Mugabo byari bipanze mu bushikiranganje bw'indero atuyu ubundi ni byari bihari. Mugabo ibyo byose abarundi barashoboye kubirengera. Ubu abo nyene babaye muri ivyo, ubu ni barabana boba bagasangira byose, bagahana abageni bakagira byose. Ivyo bintu n'abanyekongo barabitwigiyeko. Ninde yigeze yumva ngo impunzi ngo z'abakongo ngo impunzi ego baza bavuga ngo mama ngo mu Burundi ngo dufise aba FDLR babahe muzaye nkambi yahe nkambi rimwo aho twumvise ko bahungiye ko ari muri Zaire. Mu Burundi babahe hehe twebwe mu Burundi nigere migeze mwumva ngo hari kirobe kiyo kiri forma mu Burundi ko kiriko baha formation militaire. Abakongomani bava muri Kongo baraza ngaha bagashikira mu makando transit, bakabasansuma fresh bakabona tanisa, bagacaburiza imiduga bakabatwara mu makambi bagenewe. Hari haza Gasogwe za hande za Bwagiriza za hande ni usanga bakandi usanga ari amoko yose. Uko amoko ari muri Kongo nambara amoko majana ngahe, ubagiye mu nkambi z'impunzi ziri mu Burundi ubasangayo kandi usanga babanye neza. Apana ngo nuko ngo niwo canke iki, oya bonyene barashinga naye batweti twebwe tubanye neza. Barabonye n'ingene abarundi babanye, nta muntu akumvisha ngo ngura umututsi ngo ngura umuki, eka twarabakiriye tubana nabo neza. Igihugu cyose kwisinzima kirafise amategeko. Nanje ubu nyene hogira ico baye nkahunga sinoshikira mu muji, shikira mu nkambi y'impunzi abwira ati wewe wahunze igihugu ushikira hagenewe impunzi. Mwe uno munsi ukumva yuko leta yahagurutse ikiragenda kurondera abantu bavuga bati twebwe twarahunze ngaha, mukabasanga bari mu mahoteli, kuko utosanga ari inkozi z'ikibizi biswe rya mu mahoteli baje. Haba rusansuma abantu bagaca baje ngaho hejuru bakandika ibyo bandika. Kwisi nzima je naragiye muri Tanzania, ukabona neza ingene mu kwinjira mu gihugu bakubaza neza, bakagufata ama empreinte digitale, bakagufotora, bakagira iki byose kugira bamenye, bakabaza ugiye uzomara iminsi ngahe. Defu arige muri nandika ati burya umutima mwiza w'abarundi dufise ni utuzozira. Ugasanga umuntu umugiriye iciza mugabo impembo y'ico ciza ukaboneka yuko ari uri umuntu mubi. Ngo abantu ngo baburije imiduga ya polisi. Ega polisi ni ifisa amakamyo. Polisi ni ijeje umutekano w'abene gihugu. Twese tubaza bazituriza iyo hageze ni kangahe twaduga tugiye ruguru gutera ibiti tukaduga n'imiduga y'igipolisi. Nishobora kudupakira turi benshi kadutware katugeza aho twatugiye mu gihe zashere ziba zitari hafi. Niyo afise bashobora gutransporta abantu benshi, nifise amabisi atwara abantu benshi. Abapolisi igipolisi ngigisoda. Mugabo ibi bintu byo kwinjira no gusohoka namba ahandi sinzi yo bitwarirwa, mugabo mu Burundi iya service y'abinjira n'abasohoka itwarirwa mu gipolisi. Abandi sinzi peut-être bariko baridoga ngo gute ngo batwarwa n'igipolisi. No bashaka batwarwe nande kandi n'abantu bahunze bagomba kwiyumva yuko bari mu mutekano. Mwe abantu bagaca bajanga bagagira ama audio bariko baradiaboliza abantu bibaze yuko abantu ari bijuju. Ibyo bintu muri beske abantu bariko baravuga ibyo barazi n'ikinjana turimo.
barazi yuko ikinjana turimo kugira umuntu ashobore kuba yo kumva yuko yoshobora kudiviza abantu bamaze imyaka n'imyaka bariko baranywana. Ego c'est vrai abarundi turifiti nta rugo na rumwe rubaho ku isi nzima rutiga rugira ibibazo. Mugabo rugo ruramenya ingene ibibazo byago rubitorera umuti. Mugara abandi bantu bacagomba kwikika mukiza. Bagomba gukamisha ibi na biriya. Abarundi twatahuye yuko hari umugani uvuga ati le linge sale se lessive en famille. Umugani nuko uvuga hari ugundi kuntu bawuca mu Kirundi namba ari umuti wihe ntunyorebwa namba arono umugani wo bawuzi yo wandika namba ari umuti wo mu kigo ntunyorebwa mu arono ibintu nyine bigomba kuba hari ibintu twenyine sometime twifukura mu nyuma gaje usanga ari abantu bagomba gucisha ngaho nyene. Hari ibintu byinshi byageragejwe mu 2015 bagomba guteranya inzego z'umutekano kugira abakeneye inyungu zabo bazigereko. Basanga inzego z'umutekano ziri sude ntizihagaze ku macakubiri. Mu misi heze bariko bagira propaganda ngo General Neva ngo yarungitse ngo muri Kongo ngo abatutsi gusa. Uno musi naho imvugo bayihinduye. Ariko bavuga sometime ngo yarungitse ngo abatutsi ngo aje gupfirayo. Mu nyuma ngo igisoda cy'u Burundi ngo kiko kiri cica abatutsi muri Kongo. None igisoda cy'abatutsi nco yica abatutsi kandi. Nimba yuko namwe bwe nyene defu hari ibintu muza mupanga mugashiramwe n'ubujuju. Hari ibindi bintu mugira mugategura mugasanga abashize ngo gute umututsi cy'umututsi gute siguriyo genocide yo barika avuga n'umututsi ariko ari cy'umututsi mugenzi we. Karongisa abatutsi gusa muri Kongo. Gisere cy'abatutsi gusa muri Kongo. Hamwe ngo abatutsi bariko barica abatutsi gute? Numva yuko ari kinyoma kiba cyambaye ubusa mu muri ko muragomba kugira propaganda. Nuko muraduza ibinyoma. Mu Burundi nta macakubira hari. Mu Burundi abarundi babanye neza. Kandi iyo umubanya gutabaje ati ngo ntabare uragenda. Mu cyamake hari ibindi bintu bona neza yuko babiyobeye. Nako mutagira umushobore kugera ku byo bamwifuza. Nibishoboka utwara amaze gukanura. Turamaze gukanura. Abantu bagikamisha amacakuru bagikamisha amazuru. Muri bino bihe tugeze mu byo kugwana n'iterambere. Byo guhangana nibaza ibinabiriya. Ibintu byaraduze ibeyi. Amazu yarazimvye kubera izo mpunzi nyene. Umuntu akaza ntuzi n'ivyo akora. Akaze inzu yahora ipangwa 200,000 akabwira ati yenda go 500,000 agaca kuriya imyaka 2. Umurundi agaca agenda. Kandi ukabinenezererwa yuko umurundi ariko arabaho nabi mu gihugu ciwe. Ntuna denonce ivyo bintu. Intambara ziriko za muri Kongo ntugomvye kwerekana ukuri ukubona neza ubona neza ati yuko ivyo bintu by'amoko bariko baragira hari indi nzira byocamo kandi bakumvikana. Namba rero mari ivyo baba bariko baragwanira. Ukumva abantu bariko baragwana ugasanga barafise indongozi muri guverinema, ugasanga abantu bariko baragwana barafise abasirukira mu gisoda mu gipolisi. Mukabona yuko ati bararenganijwe turarenganijwe. Wasanga rero ivyo byose mugomba no kuvyanduza n'ababanyi. Abantu bamaze kubirengera. Ugasanga amamedia abantu bari sanse bavuga bati twe turakunda Burundi. Abonye ni bitwaza ngo bashaka ngo igihugu kigengwa n'amategeko. Igihugu kiri mu kuri. Ugasanga uko kuri nibashaka kugushira hanze umuntu akabona neza ukuri nuko akagucira uruhande kandi akubona. Pene wacu muzohinduka ryari? Kubiki mushaka yuko tubakira ku kinyoma kandi ukuri guhari tukubona ati ngukujya ukuri nuku. Mukabona neza yuko intambara ziriko ziraba ari byunguka ari abantu bari mu byashara. Mukemera neza yuko ihanga abantu
babagira sacrifice, baba sacrifice ubwoko bukemera yuko buba sacrifice kubw'ivyunguka, ukabibona neza kandi n'ivyigwa bimaze gukorwa inshuro igihumbi, mugabo ukemera ukabinjije ukabikijuju ukavuga uti twebwe turageramiwe. Gushika nawe uza kubeshera n'u Burundi bwatanze ubuhungiro, ukumva nk'umunyamurenga ari ahantu ariko arabesha azi neza ingene mu Burundi ari igihugu kibafashe neza. Uko impunzi ifashwe mu Burundi ifatwa mu Rwanda ifata muri Tanzania. Twebwe impunzi ziza mu Burundi tuzigisha ingene twebwe tubanye neza. Umunyamurenga uzo turavuga na gare yavuze ati nasanze mu Burundi ati iyo turiko turayahaga nabo tuza tugwana hariya, twateranijwe na bene wacu b'abakongomani hariya muri Kongo, twese turavuga ati twapfiki mu Burundi babashira ahantu hamwe. Usanga n'ama eglise hariya mu nkambi muraje murabe, usanga eglise revera numushi umuki nuko bimeze umufurero bose. 2016 nari muri Kansayo Bukavu, omonier yari omonier yari umushi, icegera cyo yari umunyamurenge, bari babanye bien. Narabona ingene tubana neza mu cye naba muri Kansayo indani mu nkambi. None kacivuga ati none denku bafuye amoko gute, wagenda kuraba inyuma hari ivyunguka, hari abantu hari bihugu rutura biza kurondera ivyo uko kuri. Rero ugasanga abantu baragucira uruhande bakibandanyiriza. Raba Uburundi bwanse kujya muri systeme yabo, muri systeme yo kujya kwiba igihugu cy'abandi. Raba byabonye muri 2015 habaye manifestation imara indwi imwe, Uburundi bwafatiwe ibihano gushika n'ubu turiko turashibisa les conséquences. Mugana Murundi numwe ashobora kuja kuri micro avuga ati ibibazo turiko turacamwe iribura ry'igitoro, iribura ry'amadevize, iki ni ibihano twafatiwe bivanye n'indwi kwera manifestation. Ndibuka ba Pacifique bagumuye abantu le 26 no byatanguye gushika le 13 mai igihe coup d'etat yabo yanka, ukwezi kwaburamwe iminsi. Mugabo urabe agasakisaki k'ibihano byasohotse. Uno musi turiko turabiviva, turabiva les conséquences kwera kwanga kuja gusahura, kwanga gutanga inzira. Bashaka po ingene dushobora gutanga inzira hariya. Uno musi naho bavuga bati Uburundi bitameze uko nuko, urumva ngo ntabwo ngo tudestabilize. Niyo mpamvu Abarundi tutegereza kwicunga, twicunge kabisa kwera ivyabo turabizi, twavyanse kera, twase gukorana nabo kera, turihagararako, turemera kubara n'ubukene bwacu. Mugabo uko kuri kose abantu barakuzi, mugabo ntibakuvuga. Rahaba urabe Uburundi indwi imwe pa mera bu Rwanda bafise n'ama preuve yose, amakungu abanyabigwasemera nta numwe arafatira igano Rwanda, nta numwe ko nibikuba ko u Rwanda ruri muri system. Mugabo Abarundi twebwe ngaha gato gusaka indwi zibiri za manifestation gusa, ibihano agasakisaki puf nubu. Rero bene wacu nukuri dukanure Uburundi igihugu n'iki wacu, hagize ingorane dushikirwa twese, ntamwe abayipargne suri hande suri no ngaha. Kandi abamenyeshe yuko nta Burundi bigeze bufatwa, nta Burundi bigeze hagira biciye muri izo nzira. Muzo bigendereze neza, inzira z'umuheto, inzira z'ingimba ntizigeze zikora mu Burundi. Mu Burundi hakora inzira z'amahoro. Nta muntu yigeze afata umuheto ngo agiye mu ishamba, ngo agiye guhangana. Ico gusa umuntu yakoze yaragize imitima y'Abarundi, Abarundi baramwizera bakamutora. Nta Murundi uw'intambara z'Abarundi kwicana nk'ibiri korera muri Kongo, witwa ngo ni mugenzi wawe, ni mwene wayo, ukabona ibiziga ibihumbi, amaballe perdu, amabombe bako baraterera ku bantu, inzira karengane kubw'inyungu z'abana bariye. Birababaje cyane gose. Rero bene wacu dukanure, tumenye ico turi, tumenye ivyo dushaka kugerako, nitugwe mu mitego y'abasesa nkuyozi. Sesa nkuyozi
hari abantu batinya kuvuga ukuri guca mu nziko ariko ntiguce. Ikinyoma kiranyaruka kabisa nk'uravyo, mugabo ukuri kuje nk'ikinyongori fendo fe kurashika. Nta muntu yansa amateka y'ivyabaye. Uwo mutipe yambwiye yuko mu Rwanda batiga, abatutsi batiga, namubwiye ati uko nyene wabimbwiye byose niko no mu Burundi byari bimeze ku bahutu. Ngo mu Rwanda nta muntu afise ama cicatrice, ati natwe mu Burundi nta muntu afise ama cicatrice. Ukujya nyene kutiga, kwangazwa, kugira iki, kwicwa kumugaragariza bariva baza kubayora. Babashira bitwa babita fakurira, babashira iri mu Burundi babashira muri fakurira, bazita fakurira. Tigipoliza abajandarume bakaca batwara wawe ukabura seziye ntuzohigira usubira kumubona kumugaragaro, baza kumutora babona gutyo. Bwebyo byose abarundi barabirengeye. Mbwara abantu hari umutama yitwa Tasiye Sibomana kare namwumvirije karavuga kuri radio imwe yo mu Rwanda, ndavuga ati kameme aba bantu vraiment ibintu barazi neza, baribaza ne ariko arashikira yuko ngo mu Burundi ngo abanyamurenge bageramiwe. Ba journaliste b'i Burundi byabananiye kugenda kugira ama reportage muri abo banyamurenge bariko baravuga, bafise ama eglise ngaha mesha ruzuye, genda mubagirisha amatemonyage, babwiye ati mu Burundi nenda kwirukako, baruzuye ngaha, turabana ngaha. Iyi rusansumira kiraba nugira bamenye ati muri bande bimeze gute, turabufisa baruzuye. Genda mubabazi ubuzima babaye, genda mubabazi, kubera aba tipe bakora ibibi bafise n'ibintu bashobora guplaninga bo. Nivyo nigeze kubwira ryari igihe hari habaye umuntu bigeze vuga kuri yozi, ndambwiye ati reka ibyo binimeye gusamaza abantu. Aba tipe duhangana nabo, aba bantu banku Burundi bafise ama tactique menshi, nibatinya no kwikora mu nda n'umwana wabo baramutanga sacrifice, napfe nzovyara uwundi. Arakubwira ati napfe nzovyara uwundi gusa kugira rumwe ingene ashobora kuvyeka ku muntu. Niyo mpamvu abarundi batoga mu mitego imwe. Tubane neza niko tuzotsinda mwasi. Genda mwerekana amatemonyage, tangura ubunyene, muduge mu makambi, mubabaza ati abakongomani mwese mubanye gute, bazobaha amakuru. Mukazurindira ivyo ama media afise ivyo arondera abandikira, zo kwandika ibinyoma kandi ibinyoma bizotsinda. Isi yubigerera ku kinyoma, ufise ikinyoma cyane niba bari mukuri. Shika mu makambi, abantu mukunda igihugu n'ama content muzoronga ama views, mubaze abanyamurenge ati ngambaye gute, abarundi mubanye gute, babakiriye gute, kuva muza ngaha umutekano wanyu hagaze gute, nindi yagukomiriye, uzosanga atanumwe. Uko niko kuri, niko kuzokiza Burundi. Mugabo mukabireka, abamesha bazoga bakubwira ati ngo abanyamurenge bapfuye, bazoga bakubwira ati ngo nta umunyamurenge bazokoreka yuko komisi abanyamurenge bari ngaha mu Burundi bose babaye fye, niko bazokumvisha. Nk'ibiriko biraba, uko niko kuri. Je mvugira ibiri ngaha mu gihugu canje, ibiba mu bindi bihugu je ntavyo nzi. Barekere kutudiaboliza, tusanga tubereye mu bindi, tuhangane navyo kwa kundi muri bwa bumwe. Nta muntu ari privilege, iyo abari mu bihe by'amacakubiri, haraba baronka igitura abandi bakibura, haraba baronka isukari abandi bakayibura, haba baronka umuyaga nkuba abandi bakawubura, haba baronka amazi abandi bakayabura. Baba baraciye amalinyi ati abajya ntibazoronka amazi. Hari umutipe yigeze kumbwira ati ngo ahantu hose mu Rwanda hari amatara kiretse ahantu ku gasozi namba hava ngo Mwitonga namba ari Faustin Bizimungu nari imicango muri Rusizi. US Precious hatona nayo. Twese turabarundi, kandi ubutandukane bwacu nibwo butunzi bwacu. Imana bahezagira.